umushinga ntahe Ndahabonimana Zakari aratabarizwa n'umufasha wiwe Akimana Yvonne. Aha tugeze hariya mu ntara ya Muyinga neza neza ku Mukoni. Akimana Yvonne rero avuga yuko umushinga ntahe wiwe ariko ararenganywa. Ngo umushinga ntahe wiwe n'umusiti canke n'umukozi wa Société de Gardiennage bayita Ulinzi Security Company. Muti vyagenze gute rero? Ngo habaye amasezerano hagati y'iryo shirahamwe rikoresha Zakariya hamwe n'umudandaza wa depo y'ibinyobwa vya Brarudi yitwa Niyonsaba Ameri. Umugabo wiwe nawe akaba yitwa Nduwimana Pierre Claver. Uvuga ngo rero kugira ngo bashobore gucungera ivyabo neza canke gucungera umutekano neza, bagiraniye amasezerano n'iryo shirahamwe ryitwa Ulinzi Kazi Company. Iryo naryo ribaha abasiti bazorarira ivyo bidandazwa. Ariko rero nguwo Ameri Niyonsaba, uwo mudandaza yaramaze imisi itari mike atishura ya societe. Iyo societe ya Ulinzi Kazi Company ngo yamwishuza amahera arenga imiliyoni 4. Ngo niho itariki 8 z'ukwezi kwa12 mu 2023 yafungisha umusiti yitwa Lieve. Uwo arabanza arashikayo. Ngo itariki 11 nazo z'ukwezi kwa12 mu 2023 acafungisha Zakariya. Ngo aho rero akaba ari mu gihe poste yariko abasiti 4. Ngo 2 bagumye bidegemvya. Ngo 2 rero naho bapfunzwe nta cagiriji cigeze kiboneka canke ngo bafatanwe itonga. Umudandaza Ameri rero ngo wewe avuga yuko yarafise amakarato 1658. Nukuvuga ngo aciye imiliyoni 128. Akavuga ko abantu bari bazukuntu izo kaziye zose zopakirwa ntihagira umuntu numwe avyumva canke abibona. Ngo aho ni mu gihe ico cumba akoreramwo kiri hagati ya microfinance zibiri, Fadeco na Sopeko. Kandi rero ngo aho hose hacungerewe n'abapolisi, ngo hamwe n'abandi bazamu bakorera abandi babose. Ngo bamubajije ingene yibwa, ngo yavuze yuko bamwiba bakoresheje maji, ahandi naho ngo avuga yuko bamwiba bakoresheje urufunguruzo rw'uruhimbano. Ngo bamubajije icemeza canke icabona ngo ntacaronka. Ngo igitangaje nuko ari we yahora yiyugarira akongera akiyugururira. Ngo abo basiti ntibahora baja mu rudandazwa rwiwe kiretse kurarira gusa. Ngo abo basiti nta na rimwe bari bwabamena n'ikufuri canke ngo babatoborane inzu, eka ngo nta na rimwe bari bwabatoborane na plafo. Ngo insiguro Zakariya yatanze zose ntizigeze zihabwa agaciro n'abacamanza. Ngo abacamanza baguma baha agaciro amajambo y'uyu mudandaza Ameri. Ngo kandi muri izo ncuro ndwi zose avuga yuko yibwe, abo bacamanza ntibigeze bashika ku rubuga ngo bagire constat canke ngo barabe uko ibintu bimeze. Ngo yari yafashe ubwa mbere rero ari we Lieve, ngo wewe yaramupfunguje. Ngo sentere ya Muyinga yarakiriye ugo rubanza. Hanyuma ngo uyu mugore wa Zakariya yaregereye umushikiriza manza yarafise iyo dossier, akaba yitwa Jean Claude, uyu mubona ngaha, ngo ari mu biro vyiwe ariko aramubaza ku vy'iyo dossier. Ngo mudandaza Ameri yaciye ashika ngaho.
bamubwira ngo naje kuraba utwana Zakariya amusigiye, ngo aca amubwira ngo nta mukene aburana n'umutunzi. Egiza gitema aka kantu rero karakomeye cyane, nagomba mukumvirize. Urabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Mu majambo muza kudutekerera ndabinginge muze kutubwira iby'ubutungane. Muze kutubwira iby'ubutungane. Muzaba mudufashije. Kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe n'umucamanza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Murumva rero muze kutuzatsurira gatonya kuri ako kantu muzoba mukoze. Voilà, murumva yuko bisa cyane. Ngo ico gihe Jean Claude ngo yaciye amubwira ngo mvira mu biro, ngo nta kazi dusangiye, ngo reka nje kwiruhukira. Ngo umupfasoni wa Zakariya yasohotse arira. Tubajije muri iyi sosiyete ya Ulinzi Kazi Company, bavuga yuko ata kintu kigaragara cemeza yuko uwo mugore yoba yaribwe izo kaziye avuga. Ngo barasabye yuko yozana icemezo na kimwe, aragihebura. Ngo iyo yazana ivyemezo biboneka bari guca bariha ivyo vyose yariko aravuga ko yibwe. Ariko ngo vyaramunaniye kuzana icemeza na kimwe cuko yibwe. Ngo mu gihe abantu bose bari babonye yuko atavyemeza na bikeya afise vyerekana yuko Zakariya ariwe yamwivye ivyo vyose yamwagiriza, ngo bararindiriye bizeye ko ibintu bigiye guhera hanyuma Zakariya karekugwa. Ngo itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mu 2024 ngo niho urubanza rwaburanishwa mu ntahe y'icese muri sentare ya Muyinga. Ngo baca baja ngaho rero bararindira ruzocibwa, kandi barindira bizeye. Ngo niho itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mu 2024 ngo niho batangara bumvise sentare iciriye urubanza rw'imyaka 5 y'umunyororo Zakariya hamwe n'indishi y'imiliyoni 28. Ngo ikindi gitangaje muri urwo rubanza nuko uyu Zakariya atari we yahanye kontra n'uyu mudandaza Ameri. Kontra yayihanye na sosiyete. Mu yandi majambo, naho vyokabaye yari kuburanya sosiyete, hanyuma sosiyete ikamuriha, hanyuma yo akaba ari izo kwishuriza Zakariya. Sosiyete nayo murumva yuko ivuga iti nta kintu na kimwe cerekana yuko uwo mugore yibwe. Mu majambo makeya rero biraboneka yuko Zakariya apfunzwe ariko arenganywa. Biragaragara ko uyu mugore ashobora kuba yaramuhongeye muri runo rubanza. Na nyarijya yarasanzwe yishuzwa ni sosiyete ya Ulinzi Kazi Company amafaranga arenga imiliyoni 4. Ivona rero ariwe mukenyezi wa Zakariya aratabaza abafata ingingo bose, ahereye ku mukuru w'igihugu, aratabaza buramatari, agatabaza n'abandi bose bafise amabanga atandukanye kugira ngo bamurenganurire umugabo. Natwe turavuze duti vy'ukuri ababijejwe nibige iyi dosiye, kuko iyi dosiye iri mu bintu biriko biracafuza ubutungane bw'u Burundi. Ntivyumvikana ukuntu umuntu yokwiba amakaziye 1658 ntihagire n'inyoni ibica n'ugwevu. Mbega kugira ngo apakire ayo makaziye yose yoba yazanye romoroke? Mbe romoroke ije nta n'umuntu n'umwe yari kuyikubita ijisho. Ko avuga yuko yibwe inshuro ndwi, yaribwe rimwe arahora, irya kabiri arahora, irya gatatu arahora, irya kane arahora, aja kuvuga kujindwi.
ibi bintu murumva yuko birimo igipfungu ku vy'ukuri Zakariya ariko ararenganya. Ubu nawe ni Afande Theoneste yapfunze Zakariya. Ubu nawe ngo ni Afande Theoneste yapfunze Zakariya ngo kubera yivye amakaziye ya Ameri. Uyu mwafande bakaba bamutazira Rucenge. Ubu nawe niwe mudandaza Ameri ariko arapfungisha Zakariya. Uko bimeze kose nta rubanza duciye, ariko turasavye yuko ababijejwe bosubira mw'idosiye bakayiraba neza, kuko vyumvikana ko irimwo akarenganyo, vyumvikana ko Zakariya ariko ararenganya. Kandi ibintu bicafuza ubutungane bw'u Burundi nta bindi nibi nyene. Turizeye ko ababijejwe bagiye kubitunganya. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Umuntu kandi atararaba formule y'ukuntu twogaruza umunezero Satani yatunyaze, iyo formule kabiri mu rugendo rw'igihumbi na 66 anyaragase ayirabe.